Ndabaramukije mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu dukomeje kubategurira ndetse no kubashikiriza ngaha kuri nomonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira aya makuru agezweho ariko aravugwa ngaha mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hirya no hino mu isi. Turi mu gitondo cyo kwa kabiri, turi kwigerekerezo rya 27 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2025. Ndabaramukije mwebwe mwese. Ingabo z'abarundi ku munsi w'ejo zaragabye ibitero biremere cyane ku muhari wa M23 ndetse na twirwana muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero bivugwa yuko rero nyene byarahitanye abagwanyi benshi ba M23 nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse ng'intambara yarabaye ku munsi w'ejo yari ikomeye cyane ku buryo bamwe bo mu mari M23 ndetse n'abo muri twigwaneho barahuye n'ibibazo biremere cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko izi ngabo z'abarundi by'umwariko zabashije kuyobora kino gitero ku buryo buremere cyane, ku buryo izi ngabo zabashije kongera gukora andi mateka aremere cyane nyuma y'igihe kirekire, nyuma yuko hari hamaze igihe nyine izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirakubitwa. Biravuga yuko rero mu gisoda c'u Burundi harakozwe amavugurura aremere cyane, amavugurura ateye ubwoba cyane nkuko byuma bigaragara. Ibi byose ni bimwe rero mu bintu bikomeza kugenda birashimangira ndetse biranerekana uburyo rero igisirikare c'u Burundi gishobora kuba cyarahindutse ndetse cyaba gikomeje kugenda kiragira impinduka ziremere cyane mu bigendanye n'imyimenyerezo yacyo cyangwa se imyimenyerezo gitanga. Ni ibitero biremere cyane byari basiye umuhari ku munsi w'ejo nkuko byoma bigaragara, aho iri huriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ahanini rigwiriyemo cyangwa riko rirabarizwamo ingabo z'abarundi ryarabashije kugaba ibitero biremere cyane muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo nkuko byuma bigaragara, ndetse benshi mubakurikiranira hafi ibigendanye n'ibibazo by'umutekano nga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo baremeza neza ko ingabo z'abarundi zongeye gukora ibidakogwa, zongeye gukora ibindi bintu bidasanzwe. Turabirebera hamwe rero ibigendanye n'uburyo urwo rugamba rwaragenze, ariko kandi turagaruka no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda ariko aravugwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Babiri mu bimba rero inzahabu nkuko bigaragara ahitwa Mugwi nyine barishwe inyuma y'imyamamazo ya CNDD-FDD. Abanyagihugu bari mu gahinda karemereye cyane. Turagaruka no ku bindi byinshi biriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho abepiskopi mu Burundi bama basaba ndetse bakagaragaza neza yuko nyine bifuza yuko hoba amatora meza, amatora ahagaze neza cyane, amatora ashobora nyine kuba adakumira bose niko byoma bisabwa na bamwe, ariko abandi bagaca baraninga ibigendanye n'aya matora, bakavuga yuko aya matora n'ubundi nta kintu na gitoya ashobora kuba yageraho cyangwa se nta kintu na gitoya ashobora kuba yageza ku banyagihugu nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, cyane ku bakomeje kutwumviriza ngaha kuri nomonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira amakuru agezweho. Ndabaramukije abari ngaha mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Niba rugambye bise ngaha reka ndagusaba cyone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, aho twibanda ku biriko biravugwa cyane nyine mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muranyemerera rero aya makuru n'ibiganiro byacu tubatangurire ku gitero kiremere cyane ingabo z'abarundi zaragabye ku munsi w'ejo, imbere yuko rero ziza guhabwa gasopo iremere cyane n'ubuyobozi bwa M23. Ni igitero biboneka yuko rero cyaje ari simusiga ku ruhande rwa M23.
Ibi bitero bivugwa yuko rero nyene byaragabwe ku munsi w'ejo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko hanini bigizwemo uruhare cyane cyane n'izi ngabo z'abarundi nk'uko byoma biboneka nyene ngo barabigabye mu ishamba ryo mu Bijabo nk'uko byoma bigaragara. Bijabo ni ishamba riri mu mashyamba manini cyane mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo guhera isaha ya saa moya z'agatondo ko ku munsi w'ejo kwa mbere hari ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo rero yahuriro ry'ingabo zirimo rero iz'u Burundi zaragabye igitero muri icyo gice cya Bijabo nk'uko biboneka. Amakuru aturukayo nyene avuga yuko imbunda ziremere cyane nizoroheje arizo ziriwe zirumvikana mu buryo rero budasanzwe, ku buryo n'abanyagihugu bake bamwe bari mu mikenke nyene bumvaga urusaku rw'izo ntwaro. Umwe mu bavuganye natwe yaragize ati ego nukuri rero nyine muri Bijabo baratewe n'ingabo z'abarundi, ubu ngubu urusaku rw'ibunda ni rwinshi cyane. Hari amakuru avuga yuko kandi iri shamba rishobora kuba rero nyine ryarimwo cyane cyane ibirindiro bikomeye cyane by'aba M23 ndetse na twirwaneho, nubwo rero iyo ntacyo yari yabivugaho ku bigendanye n'iyo mirwano. Kimwe rero nyine mu myaka iheze abo bagwanyi barigeze n'ubundi gushiramo ibirindiro, ariko baza kubivamo nyine nk'uko byuma bigaragara ubwo bafataga centre ya Minembwe ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 2025. Ku ruhande rundi kandi andi makuru avuga yuko izi ngabo zagabye iki gitero muri Bijabo zitabashije ko zo kwinjira muri iryo shamba, ahubwo ko ziriko zirategura ibisaso mu nkengero zayo. Ni mu gace rero iri shamba rigoye rero kuba kagwanirwamo, ndetse ko bitanashoboka kugira ngo riberemwo rero nyine imirwano. Igitero kuri rero Bijabo kivuzwe mu gihe rero ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru haheze amakuru yavugaga yuko ingabo z'abarundi iza FARDC ndetse na FDLR n'abazarendo ko bari ko barategura kugaba ibitero nyine mu mihana y'abanyamurenge mu mikenke ndetse na Rugezi. N'amakuru kandi yanavugwaga yuko ibyo bitero izo ngabo rero nyine ziriko zizabikora ziturutse ku ndondo ya Bijombo Ibaraka. Iri shamba riravugwamo rero nyine imigwano, riraherereye mu birometero bikeya uvuye muri centre ya Mikenke, rikore kandi rinafise n'umuhana wa Kamombo ugenzurwa na twirwaneho n'uwa Nyamara. Mu busanzwe ribarizwamo rero nyine ribarizwa mu gice cyo hagati rero muri teritwari ya Fizi. Ahangaha amakuru ava yaravuga yuko abanyagihugu baho barumvishe urusaku rw'ibihoho biremere cyane, barumvishe urusaku rw'imbunda ruremere cyane, ndetse mu gihe nyine ibintu byari bigikomeje harakomeje kugenda humvikana ibibazo bimwe na bimwe, maze biza gutuma abanyagihugu benshi barikingirana mu mazu yabo. Amakuru atugera rero muri uno mwanya cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba ayemeza ndetse aranagaragaza neza yuko ivyoma biriko biragaragara canga ivyoma biriko biratangazwa ubwabyo bikomeje kugenda biratera impungenge n'amakenga, dore ko abanyagihugu benshi bama bagaragaza ndetse bakerekana yuko iyi mirwano yarabaye ku munsi w'ejo yaraje by'umwihariko irateye ibibazo biremereye cyane. Bivugwa yuko M23 ku munsi w'ejo yoba yarahuye n'urugamba ruremereye cyane, urugamba rutayoroheye nyuma yo kugabwa ibyo bitero biremereye cyane. Icyakora baje gutanga impuruza, baranatanga uburorero bugiye butandukanye ku ruhande rwa M23, baravuga yuko bakomeje kubangamirwa n'ibitero by'ingabo z'abarundi, bavuga yuko abarundi baba bariko barakora genocide ngaha muri Kongo. Mugwi kwigenekerezo rya 24 Rusama 2025 ibiziga by'ababiri rero mu bimba inzahabu byaratowe kuri kuwa gatandatu nyine ku mutumba Gisaba muri komine Mugwi ni mu ntara Cibitoke. Abishwe bose nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo babishwe inyuma y'imyamamazo y'imigambwe. Ubwo bubishe rero nyine bwarahitanye abantu babiri, burateye kwikeka imigwi imwe n'imwe nyine yo muri ako karere ka Cibitoke. Abanyagisaba nyine zone ya Buhindo barabyukiye mu gahinda ibiziga bya Amaris Nzeyimana w'imyaka 30
23 ndetse na Juventus ku bwayo imyaka 28 byaratowe hafi yahimbwa inzahabu bose uko ari babiri bari bazwi ko rero nyine bimba ubutari kandi bari bambaye umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD. Kubwa amasoko mu bajejwe umutekano abo bagabo bari bavuye rero mu myamamazo y'umugambwe uri ku butegetsi yarabereye mu mugwa mukuru w'intara nk'uko bigaragara boba bakozwe ko rero igitero mu gihe bari batwaye amagrama nyine makeya y'inzahabu ari naco cakweze rero nyine abahabagandaguye baragandaguwe atakinya niko rero bivugwa n'umwe mu bajejwe umutekano atashimye kwivuga amazina inkota y'imipanga nk'uko bigaragara nibyo byoba nyine byarakoreshejwe muri ubwo bubisha umugozi nyine woba kandi warakoreshejwe mu kuniga umwe rero nyine muri abo bishwe. Naho rero abakoze ubwo bwicanyi nyine bataramenyekana abanyagihugu bamwe rero baragiriza bamwe rero mu gwaruka rw'imbonerakure umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD bagirizwa rero nyine ubusuma no gutera ubwoba. Si irya mbere bibaye, biravugwa yuko rero n'umunyagihugu wo ku mutumba wa Gisaba niko yamara bivuga. Businanteri wa komine Mugwi yitwa Meriside Nzokizwa nayo aremeza aya makuru ariko agahakana ibyagirizwa imbonerakure. Ibyo ni ibinyoma bidafise ishingiro. Turasaba abanyagihugu gufasha igipolisi kugira amatohoza agende neza. Amatohoza y'igipolisi ariko arabandanya mu gihe rero ibizova muri ayo matohoza bitaraje habona. Abanyagisaba basaba ubutungane n'umutekano mu gihe ako karere kabandanya kubangamirwa n'umutekano mukeya cyane bagiriza imbonerakure. Umutekano umeze nabi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Intara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi by'umwariko hafi y'imbibe za RDC n'u Rwanda iracari mu ntara rero zifise ingorane z'umutekano. Mu myaka iheze iyo ntara yarabaye ikirimbiro c'amabi akenshi afitanye isano n'imigwi yitwaje ibigwanisho yibonekeza mu mazone ari ku mbibe nyine ibikorwa byo kwimba ubutare canga indyane za politike zikaba ari zimwe rero mu zikomeza gukwega urupfu. Ivyegeranyo byigenga rero nyine bidoma urutoke ku mabi yagirizwa abo mu nzego z'umutekano n'abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure. Ku ruhande hibonekeza ukudahana nyine mu gisata c'ubutungane bigatuma abanyagihugu bumva ko rero nyine badatekaniwe. Abo basanzwe barasinzikajwe n'ubukene no kubura ibyo nkenerwa bya misi yose nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mu Burundi kandi imyamamazo y'amatora irakomeje igitega ku igerekezo rya 2026 Rusama 2025 mu gihe ibikorwa rero by'imyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'ayabahanuzi b'amakomine by'umwariko biteganyijwe nk'uko byoma bigaragara kwa gatanu uruheshi. Urunani rutavuga rumwe rero n'ubutegetsi Burundi bwa bose rwaratangaje ko gwemeye kurekura abasivile n'abasirikari bafunzwe bagirizwa itembagazwa ry'ubutegetsi nk'uko byoma bigaragara ryaburijwemo ku igerekerezo ry'13 Rusama 2015. Ibyo byashikirijwe rero nyine ku munsi w'Imana mu bikorwa byo kwiyamamaza byarabereye igitega umugwa mukuru wa politike w'igihugu nk'uko bigaragara. Muri iyo myamamazo kandi Patrick Nkurunziza arongoye ugo runani Burundi bwa bose yaramenyesheje imigambi ikomakomeye cyane bariko barashikiriza imbere y'amatora. Mu byo rero yemeye bikomeye harimo gufunguza abanyururu bari mu ibohero rikuru ry'igitega. Ese twokwitega yuko hoba harimo n'abari na General Guillaume Bunyoni nubwo hatagirizwa icyo cyaha? Mwijambo rero ritarimwo guca ijya nino Nkurunziza Patrick yari yamirije ingorane z'ubutunzi ndetse no kucibano ziriko nyine zirasinzikaza igihugu akadomo rutoke ku ntwaro irangwa kubwiwe nyine n'igiturire akamwana nyine wa mama no kwigiza nyine abanyamahanga. Ati narakoresheje nkuko bigaragara narakoresheje miliyoni ku birometero 100 ibido igitoro nyine iragugwa amahera ibihumbi iragugwa amahera rero nyine ibihumbi 300 y'amarundi mu isoko yo mu Kinywabi nimbonera kure ziragowe nta gitoro canga isukari bakironka. Niko rero yamirije imbere y'isinzi ry'abaje mu myamamazo.
yari yamirije kandi ukuntu igihugu kiriko rero kiratakaza abakozi b'inararibonye barahungira mu bindi bihugu, bamwe rero n'ukuntu abanyamitahe bariko rero nyine barava mu gihugu barata igihugu. Yaragirije indongozi za CNDD-FDD kuba rero nyine barigaruriye amahera rero y'agaciro, ubu ngubu akaba arunze mu mabanki yo hanze y'igihugu canke se mu mazu y'abategetsi. Mu ntara ya Gitega, Daniel Manirakiza, umwe mu barongoye urunani, yerekanye ko rero nyine ababajwe nuko ata buryo buhari cane igitoro kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bigende neza. Yari yamirije kandi iterabwoba rikoregwa abunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku makinga bo muri ugo runani bagirirwa n'imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Kefa Niyibizi, umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose, nawe nyine yaraneguye abatavuga rumwe nyine n'ubutegetsi bari mu buhungiro, abagiriza gusamaza abanyagihugu, aho rero nyine kubatumirira kwitaba amatora wabona ko ari inzira rudende yo guhindura intwaro kandi bidaciye rero mu ngimba. Ahamagarira kandi abajejwe gukurikirana amatora kuva amaso cane mu gihe nyine azoba hariko harabarurwa amajwi. Mu migambi Patrick Nkurunziza yaremeye ko rero hazohindurwamo ibwirizwa shingiro ku ntumbero yo gushira ku manywa rero nyine n'amasezerano nyine yarusha. Yaranavuze kandi igarukanwa rya demokarasi, itahukanwa ry'abanyepolitike barahunze, abamenyesha makuru barahunze bigenga, hamwe n'abo mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi ni bimwe kandi mu byo urunani bwa bose rwama ruravuga, ndetse urunani Burundi bwa bose runavuga yuko ruzoshira ingufu mu bikorwa bigendanye no gufungura imipaka ndetse akazaca haratora imigenderanire myiza n'u Rwanda.